Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'imigani igice ca gatatu umurongo wa 32 haravuga ngo kuko ikidambidambi ari gisesema kuwuhoraho ariko abagororotsi bo asangiye ibanga nabo. Dusangire ijambo rivuga ngo kuza ubugenzi bwawe n'Imana. Muri ino si turakeneye abagenzi kandi abagenzi babizigirwa kuko abo bagenzi nibo dusangira ibihe vyiza n'ibihe bigoye. Musanzwe mubizi yuko iyo ugize ibihe bigoye abantu bose baraguta, ariko umugenzi nyawe icyo uzomumenyerako ni hahandi aza akakuba hafi muri ivyo bihe nyene bigoye cyane. N'abarundi barayamaze ngo umugenzi umubonera mu bihe bigoye, na Bibiliya iravuga ngo mu migani 17 umurongo wa 17 umukunzi akundana ibihe byose kandi yavukiye kukubera nk'uwo muvukana mu gihe c'amagorwa. Umugenzi mwiza rero w'umwizigirwa uzomubonera muri ivyo bihe nyene bigoye. Ntibize bikugore gutandukanya umugenzi mwiza n'utari mwiza muri baryo ufise, uzomurabira mu bihe bigoye. Ku Mana rero birakomeye cyane. Abo bagenzi turaganira tukababwira ikiri ku mutima, bakatugira inama canke bakaturemesha muri ivyo bihe bigoye, bakatuba hafi bakadushigikira, n'ufise uburyo akabuguha. Ariko nagira ndakubwire ko abo bagenzi badahoraho, barapfa, ariko Imana yoyo ntipfa. Abo bagenzi birashobora kumugora akaguhemukira, ariko Imana yoyo mwibuke ko idahemuka. Naho twebwe tutoba bizigirwa, Imana yoyo yamara umwizigirwa ibihe vyose. Nuko rero nje kukubwira ngo ukuze ubugenzi bwawe n'Imana. Gukuza ubugenzi bwawe n'Imana no gukomeza imigenderanire, kuko nabo bagenzi turabarondera tukaganira tugatera inkuru. None Imana yo ntidukwiye kuyirondera kenshi gashoboka kugira ngo tuyage dutere inkuru. Muri icyo gihe tuzoba turiko turakuza ubugenzi bwacu n'Imana, nitwagenda tukayiba hafi kenshi gashoboka. Muri icyo gihe mu bihe vy'ibibazo izotuba hafi, turemeshe, idutere intege, mbere ari n'ibitugoye dukeneye. Imana ifise vyose, itunze vyose, nta nikiyinanira mu vyibuke. Ariko umugenzi harashobora kugira ikintu kimunaniye, ariko Imana yo nta kiyinanira. Nuko rero twige gukuza ubugenzi bwacu n'Imana, kuko mu bihe bigoye tuzoyikenera kandi izotugirira neza mu buryo bwose. Imana ibahezagire.